Ibijyanye n'agatakazi na muntu no gushimangira nari nabigarutse ko muri rusange bimwe twashikiriza. Ibijyanye n'agatakazi na muntu ni kibazo gihambaye cyane. Mbere jewe kera muri Frode butwara vyemera cyane, ariko uravye biba mu gihugu, ukarayiba ngaha mu karere, ukarayiba muri Afrika, ukarayiba ku isi, ikibazo kijanye no kuheza agatakazi na muntu kiragoye, kuko hariho ibijyanye na politike, hari ibijyanye n'ivyo butunzi, hari ibijyanye n'ivy'amashuri. Ivyo byose byerekeye agatakazi na muntu. Muri aba mu bya politike ufashe ngiki kijanye n'amatora, ivya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi, hakaba amatora abantu bagahiganwa, imigambwe igahiganwa abantu bakitora ama program tabiriho. Niyo migambwe ubwayo naho navuze ngo 36 iragoyagoye. Ufashe ugiye gufatira mu bibazo bijanye n'ivyo butunzi, none abantu wogira gateka gute mu gihe udafise n'ibifungura, mu gihe udashobora kwivuza urwaye, mu gihe udashobora kurungika umwana ku ishuri, mu gihe wimbura hakajya abandi, mu gihe ataburenganzira na butonya ugira, wovuga ngo urafise uburenganzira n'ibyo by'ubutunzi gute mu gihe umukene wa nyuma, mu gihe bakwaka ibiturire ku kantu kose uri kurarondera ugomba gukora, mu gihe amakori abandanse, amataxi abandanse, ibiciro bandanse, ugategerezwa kubikora uko bimeze kose ku nguvu. Urumva rero canke abiga ugasanga ndacuri kuriga, kamara imyaka 5-10 ngo uri ku ntebe y'ishuri ukava yatakintu uzi n'izina ryawe rikugora kwandika. Ivyo byose nibihungabanya agateka na muntu. Muri rusangi rero agateka kazi na muntu hambavu y'ivyo byo kwicwa, byo gupfungwa, byo kwangazwa, byo gutotezwa. Urumva hari n'ibyo bijanye n'iby'ubutunzi, hari n'ibijanye n'iby'imibano. Aha mu Burundi hoza ngaha ngo uvuge ngo agateka kazi na muntu karubahirijwe, wo buri kurabesha, yego bwo buri kuribeshera. Ciwe mbere ubu nshikana kure mvuga nti abatwigije byo agateka kazi na muntu ntatezo no kwenda kubitwigisha, kuko ni ngombwa wewe wateza kubona kwikirema muntu hari nkawe ntiwomugirira nabi. Ariko ababitwigishije nasanze bakora igwanisho bigaruka bikamara abantu ngaha, bigaruka bigasenyura ubutegetsi, bikadusubiza mu ihumbi. Nasanze bagira amayeri yo kuza kutwiba ibyo dufise byose bakabitwara, bakagenda bakabihingura, bakabihinyanyura, gacha bigaruka nabahize mu papuro cyo no kwita emballage mu Gifaransa. Ikintu batwaye ku gihumbi hano bakagaruka na kigu miliyoni 2-5. Abo so bavyora agateka kazi na muntu gusuma nta kigwa nabo bategeza kuduha. Ariko ico dusamuga mu Sanford tuvuga tuti abantu bashitse ku butegetsi, ikintu ca mbere ni kubahiriza umuntu, kuko ivyo tubayemwo byose bubutegetsi bwabyo byitunga abantu amatungo adasiguritse abantu baronka biva mu banyagihugu. Nukubahiriza rero kugira bashobore gukora bimbure, bagire ibyo bafungura, batungisha imiryango yabo, baronke n'ibyo abo bategetsi nabo batwara, kuko burya abategetsi ntagira uzo guhenda, nta kintu na kimwe bimbura, nta na kimwe, kuva ku mukuru w'igihugu ushika kuri nyumba 10 tacu bimbura. Yimburira nk'ibintu vyiwe, sivyo abaye abanyagihugu bari gwiwe. Rero ibyerekeye agateka kazi na muntu aracyari impingira cyari ndende, iracyari ndende. Ubu turatumva abantu bicwa misi yose, turumva abantu banyuruzwa batoga ibiziga bakabugwa irengero, turumva abantu bari hanze impunzi ibihumbi n'ibihumbi bakiri hanze, turumva abafata inzira z'ibigwanisho bagatera igihugu. Ikibabaje nuko uzawumva bateye ku miryango yitekaniye, bateye mu mashuri amagrenade, bateye ku mabisi amagrenade, bateye mu isoko amagrenade. Ariko woza gutera amagrenade mu isoko, kwishengero, ku mashuri, ku mabisi, ukavuga ngo uri umunyapolitiki, ngo uri kurondera ubutegetsi, ngo uri umugwanya kurondera ubutegetsi, ukora ikibi ngico. Ivyo byose umva n'ibintu biza bihungabanya agateka kazi na muntu. Ivyo rero muri Frode tuvuga tuti abarundi bose tuza kuva hasi
tukagwanira tugaharanira agateka kazina muntu muri vyose na hose. Umuntu akishira kizana mu gihugu camwibarutse agaserura ijyagona atankomanza adakebaguzwa, akaza aritorera abantu bamurongora canke bazomuserukira uko avyumva.